amanota yafatiwe ko kugira ngo abana bahejeje umwaka w'icenda bunguruzwe ni 70 hamwe n'100 aho rero hakazoba ari ku bana bifuza kwiga mu mashure afise indaro. Ivyo rero bikavugwa n'umushikiranganje w'indero umupfasoni Janvière Ndirahisha mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Aho rero akaba mbere yaboneyeho n'akanya ko kwishura ku kibazo kimaze iminsi kivugwa cyane cy'abana bitaburiye ko impuzu mu gihe bari bahejeje gukora ikibazo ca leta bita exeta. Reka tumwumvirize. Bagomba rero dutangaje izina ry'ubushikiranganje amanota azofatirwa ko ku kibazo ca leta cyo kunguruza abana b'icenda bakaja mu gice ca kabiri c'ishure shingiro. Abavyeyi barundi kazi namwe gwaruka mwaraye mu kibazo ca leta kuri uno munsi uri hejuru genekerezo rya 16 Myandagaro mu 2019 turi n'iteka ryo kumenyesha icese abarundi bose mbere n'abanyamahanga bakurikirana ivy'indero mu gihugu cacu amanota azofatirwa ko kugira ngo abana bakoze ca kibazo ca leta bungururizwe mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye akurikira rero ishure shingiro. Ku bana bahejeje umwaka w'icenda w'ishure shingiro azokunguruzwa abarose amanota cankarenga 70 ku majana 2 ni kuvuga 35%. Ikibazo ca leta rero cy'uno mwaka cakozwe n'abana bangana n'92 n'amajana 46 harimo n'abana bahawe amahirwe yo gusubira gukora ikibazo no mwaka. Ikibazo citabwe rero n'abana bice 99 n'ibice 7 by'abari bitezwe. Abana 58 n'umwe nibo bashikanye rero ayo manota abaho uburenganzira bwo kunguruzwa ni kuvuga banga n'ibice 63% by'abakoze ikibazo. Yamara rero kuvyerekeye kungururizwa muri ya mashure ya leta afisemo uburaro hazokungururizwamwo abana bafise amanota angana n'100 ku majana 2 kuvuga 50% bo mu bisata nkoramutima mu iterambere ry'igihugu cacu ni kuvuga ibisata by'imyuga n'ubuhinga. Tuboneyeho rero n'akaryo ko gukeza abana bashikanye amanota hamwe n'abavyeyi babo tutibagiye abarezi babo. Nitwo kwibagira kubibutsa yuko naho biruko ubukiriro bw'igihugu cacu ahanini buri mu iterambere ry'amashure y'imyuga. Birambonereho akaryo ko gushimiranya n'icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kukigoro leta arongoye idahengeshanya gukora kugira ngo amashure y'imyuga agwire mu gihugu. Abana bifuza gusubiramo umwaka bimwe bita guhitira canke kudubura bazokwitura abayobozi b'amashuri. Abo nabo tukabasaba kutagira n'umwe barenganya bisunze ibibanza bihari. Turifurije rero abana bose kwitegurira neza umwaka w'ishure wimirije. Abavyeyi turabasavye muhagurukire indero y'ugwaruka mwibarutse. Ibyo ugwaruka ruhejeje amashure yisumbuye waraye rutweretse n'akamaramaza igihugu cacu c'u Burundi. Bareretse igihugu cose mbere n'amakungu babicishije ku mbuga ngururabumenyi inyifato n'ingendo byo guhonyanga imico n'akaranga k'igihugu bongera batyoza indero. Nukuri ibyo bintu turabiteye ibyatsi kandi tubandanya tugira amatohoza kugira ngo abana babikoze barerekanye ko atandero bafise, barerekanye yuko ataco basonera, barerekanye yuko umengo mu gihugu cacu nta ndero dufise. Ibyo rero tuzobyihanganira na buhoro buhoro. Inzego zibijejwe nizobura gufata ingingo zibereye kugira ngo ibyo bintu tubituze mu rwaruka rwacu. Uruhara rwanyu rero namwe bamenyesha makuru intangera. Murakoze. Tukarutse ku kibazo ca leta giheruka gukorwa c'abanyeshuri bahejeje mu mashure yisumbuye bitwa ko bahejeje ku bwanje kuko ntibaraheza mu gihe batararonka amanota. Ego amatohoza ariko araba kuko bijya bintu bakoze n'ukuri
nibaza yuko atawe iteka n'abavyeyi kwitabira ku mpuzu hanyuma uhagaze uri mwigeme reka bijya bintu je sinoronka n'ukuntu ndabivuga amatoza rero paraba kuko ibyo batweretse kumbonesha kure canke muri byana ya mu telefone uniforme turaziza aho ziri ahubwo twasaba yuko n'abazishizeho baheza bakabitubarira tugeza tukiga ibihano naho kumure bamwe bariko baratanga ibihano n'ibindi tuzoheza tuvuge igihano twafashe kuri bose ariko hajya ayi naho nyine sinogaya kuko baravuze bati ibi bintu nibyo gutera ibyatsi rero ufata igihano ubona yuko kibereye.